kubona ikibanza cyarasenyutse ivuga isi yaratwawe, isi yari isanzwe yubako abenegihugu. Tumaze kubimenya ko icyo kibazo cyabaye, twakoze twihutiye kwimura abenegihugu ahari. Uno munsi twamaze kubabwira yuko gushika kuri ino saa tumaze kwimura imiryango 200 igizwe n'abenegihugu 135, mugabo bashobora kurenga. Turavye ingene hasanzwe hameze, twifuza ko nabegereye aho hantu nko kumuhinga amaze kubivuga twobegeza kure kugira ngo bikunde abantu bagumye hagaragara. Tukabasaba uno munsi gusaba indaro canke ubuhengiro mu babanyi canke mu bagenzi, hanyuma mu kurindira kumbure karico kugwa mu ntumbero yo kubaronderera aho baba burundu. Rero turiko turihweza kano karere, abahinga bamaze kutubwira ngene kifashe kandi niko biri. Na karere gatemba ariko kandi gasanzwe kabamwo abantu, kandi saha gusa murabona intara ya Bujumbura ko igizwe n'imisozi ihanamye. Rero tugasaba abahinga bashishikare gukorera kuri ico cigwa bisunze intara yose, hama bibaye ngombwa bakazoba batubwira akwiye kubakwa n'adakwiye kubakwa. Rero tukiri muri iki kibazo turimo uno munsi, abenegihugu bari mu kangaratete, bari mu bibazo, baboneka nk'abahunze. Hariho ibyo batakaje, sinzi ko mwamaze kubibona. Amazu yabo ubunye yaramaze kubomoka, amabati amwe yarononekaye naho bagerageje kuyakurako. Rero uno munsi twosaba ababishoboye kudufata mu mugongo mu gufasha abenegihugu, na cyane cyane mu kubaronderera uburyo bwo gusakara mu gihe baba baronse aho baba barashira akandi kazu. Ahandi naho tugasaba mu matongo ya leta niba byoshoboka ko abatagira aho baba twobajanayo. Hanyuma impande y'ivyo urabona ko bari bafise imirima ngaha, imwe yari kirera ariko yamaze kononekara. Nimba bibaye ngombwa hakaboneka abafashisha uburyo bwo gufungura. Rero abenegihugu ntibamerewe neza nkuko mwamaze kubibona. Rero basabwa gufatwa mu mugongo kugira ngo bikunde bave muri iki kibazo basanzwe barimo.